Inshuti bakunzi bacu turabasuhuje aho muri yose ku isi tubaha ikaze kuri chaîne yacu urubuga rw'amakuru. Reka noneho tubagezeho amakuru y'ijwi ry'Amerika, amakuru agezweho y'ijwi ry'Amerika yibanda mu gihugu cy'u Rwanda, agezweho mu gihugu cy'u Burundi. Nshuti zacu turi kumwe mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza kandi mbaha ikaze muri aya makuru. Dore ingingo z'ingenzi zayo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gufasha u Burundi gukwirakwiza amashanyarazi mu gihugu cyose. Icyubahiro umukuru w'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden anyakiriye yambwiye ati tugomba gufasha cyane muri Afurika na cyane cyane bijyanye n'umuyagankuba. U Burundi rero tukaba twifuza ko umuyagankuba ukwiye kandi igihugu cyose. Uyu ni ambasaderi w'u Burundi i Washington muri Amerika, Jean Bosco Barege. Mu Rwanda ijwi ry'Amerika yasuye abadventiste b'umunsi wa karindwi batuye ikirwa cyitwa Kirwa Abatutsi kiba mu bwigunge mu kiyaga cya Burera. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho abadventiste b'umunsi wa karindwi batuye mu kirwa cyitwa Kirwa Abatutsi kiri mu kiyaga cya Burera mu majyaruguru y'igihugu, bavuga ko gufungirwa urusengero rwabo byarushijeho kubashyira mu bwigunge. Eric Bagiruwubusa yabasuye baramuganiriza. Mu masaha ya saa 5 z'igitondo ku manwa y'ihangu ijwi ry'Amerika igeze mu kiyaga cya Burera cyo mu karere ka Burera mu murenge wa Rugarama. Muri iki kiyaga hagaragara ibirwa bimwe bituwe n'ibindi bidatuwe. Dusuye ikirwa cyitwa Kirwa Abatutsi, ni agace bigaragara ko bigoye kuhageza ibikorwa remezo by'iterambere. Umusaza Yosefu Ntako Nzabigira uri mu myaka 90 asazanye n'umukecuru Anatalia Kangabe wo mu kigero cy'imyaka 80. Bombi bavuka kuri iki kirwa, baragerageza kudusobanurira imvano y'iri zina Kirwa Abatutsi. Uko mbabwiye navuki nasanze basogokuru abanyogokuru bagituye n'abakecuru baje urukumva, nasanze bari kukivuga ko ari Kirwa Abatutsi cyamucotsuri, avuga ko uwo mugabo avuye Nyanza niko batubwiraga. Iki kirwa ari iki kirwa cyamucotsuri w'umututsi ndetse wuzuye w'umunyenyanza. By'umwihariko Kirwa Abatutsi gituwe n'imiryango ibarirwa muri 70, bose basengera mu badivantiste b'umunsi wa karindwi. Kuri ubu aho basengeraga kimwe n'ahandi hatandukanye mu gihugu harafunze. Ni cy'abadivantiste umunsi wa karindwi gusa twanavuka, nibwo butumwa bwagezaho. Urusengero rwacu kurufunga wavuye bizitini kurufungira n'ubwenge abadivantiste arabagenda taje ndurimi twabaye bituguyeho utwacemerewe tubereye hano mu mwibunge bw'abana. Ku mukecuru Kangabe kubafungira urusengero nta handi ho gutarabukira biragira ingaruka zikomeye cyane ku rubyiruko. Ndabona twe turi hagati mu mazi, nibura abo hasi bo ngo bari kumva aho afunguye bakajyayo narukorere batwebye. Ubu nta hantu turi kwirirwa mu mazu gusa. Ubu rero abana twabafashishwaga no mu rusengero, kandi nta mirimo, nta muntu waza mu murima ku isabato niyo twavukiyemo tuyikuriramo, dore tuyisaziyeho. Twabafashwaga n'urusengero, nukwirirwa bari kurata, nukwirirwa bari muri ibi bameze batya, ndetse ubu dufashwe nabi. Kuri Anatalia Nyirakamanzi w'imyaka 45 asanga ukugushyira ingufura aho basengeraga n'ubusanzwe bari mu bwigunge bitazangiza urubyiruko gusa. N'abagabo batangira no kuja mu biyobyabwenge, mu nzoga, muki, kubera yuko tutagisenga bati turahanirwa hehe, siko tutagisenga nindura duhana, ubwo ugasanga bagiye. Ku batuye Kirwa Abatutsi bo mu kiyaga cya Burera bemeza ko bigoye kubona undi muturage waturuka mu bindi bice abagendereye. Bivuze ko bahavuka banahatuye aribo bakomeza kwisanga bizengurukaho. Nta utunze igare, nta moto, nta n'imodoka, na cyane ko uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu bifashisha ubwato. Witegereje aho basengeraga mu mpande z'inyubako yabo hari n'ahadasagura n'ubuso bwa metero 10 bitewe n'ibiterere. Nyamara mu bisabwa insengero, kiliziya n'imisigiti mu Rwanda harimo no kugira aho guparika ibinyabiziga hisanzuye. Kuri Dina Nikuze w'imyaka 30 na bagenzi be iyi ngingo yarabumishe. Ahubwo inaho ni ikibazo kubera ko nta binyabiziga tugira, icyo tugira n'amato, ubwo wenda parikingi twubaka ni y'amato. Ubwo ibyo twavuga dukoresha n'amato kandi ntago yagera ku rusengero.
Pasiteri Mporana Jonas Matabaro, umuvugizi w'ihuriro ry'amadini n'amatorero mu ntara y'Amajyaruguru, aganira n'Ijwi ry'Amerika mu minsi yashize, yemera bidasubirwaho ko abantu bagomba guteranira haboneye. Ahantu yitirirwa Imana hakwiriye kugaragara isuku. Ikintu cyose cyerekeranye n'isuku ni ikintu kigaragaza abakristo, ari ku mibiri yabo, ari aho basengera. Isuku ni ikintu cy'agaciro mu buzima bw'abakristo. Gusa kubwa Pasiteri Matabaro hagombye kubaho ubushishozi bwimbitse kuri buri rusengero, umusigiti cyangwa kiliziya bitewe n'aho biherereye. Aho abantu batuye, urusengero rukwiriye gusa neza rukaruta amazu yabo, ariko nanone tiwasaba umuntu uwo nguwo utuye aho ngaho ngo nashire nk'amapave imbere y'urusengero. Icyo ni ikintu cyamugora. Niwiwe ndayahaba tiwamusaba icyo atabona, ahubwo yahashira imbuga nziza akatunganya. Amategeko ntase n'ay'abandi bari mu mujyi. Mu bihe bitandukanye, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame agira icyo avuga ku gufunga insengero za kiliziya n'imisigiti bitujuje ibisabwa, yumvikanye avuga ko byahindutse akajagari bigizwemo uruhare n'uburangare bw'abandi bategetsi. Bwana Kagame agasanga hari ababyihisha inyuma mu mugambi wo kurya imitsi ya rubanda. Aha yari mu masengesho yo gusabira igihugu aheruka, yashwishurije abavuga ko bitwaza ko bahohoterwa bagatabaza amahanga. U Rwanda rwahagurutse rurwanya kwemera, rurwanya amadini, rurwanya ibintu ubona biba byandikwa. Ariko niba munabikora mwibwira ngo hariho utera ubwoba, hariho ugira intimidation, wapi ucishe make, ukora ibintu bizima. Society nyarwanda ntabwo mwayihindura ikintu mujyaho mugatabanga mukagaragura. Twagaraguwe bihagije. Kuva mu ntangiriro z'uku kwezi, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda yatangazaga ko hamaze gufunga insengero za kiliziya n'imisigiti bikabakaba mu bihumbi 10. Ni ingingo ikomeje kutavugwaho rumwe. Abaturage ariko bo ntibabura kugira ibyo bakomeza gusaba. Kuko ubuyobozi ari ababyeyi kugira ngo bongere badufashe urusengero rufungurwe, ni ukugira nyine ngo Uwiteka abakoreremo nk'abayobozi kugira ngo bafungure urusengero, tubone uko twongera kumakumiramo abana bacu. Bagira Ijwi ry'Amerika iburera mu majyaruguru y'u Rwanda. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kubufasha gukwirakwiza amashanyarazi mu gihugu cyose muri iyi myaka 7 iza, bitangajwe nyuma y'ibiganiro hagati y'umutegarugori Laura Spector, umwe mu bayobozi b'ikigo cy'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubuhahirane n'iterambere, na ambasaderi w'u Burundi i Washington muri Amerika Jean Bosco Bareje, aho akorera niho ibi biganiro byabereye. Ambasaderi Bareje yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri uyu mushinga. Nkuko mubivuze, narakiriye mu biro umupfasoni Laura Spector ajejwe mu bintu by'ubudandaji muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo bita USTDA, araba ibijyanye na Power Africa, no kuvuga ibintu bijyanye n'umuyagankuba. Hanyuma ikintu cy'umuyagankuba ni igisata gikomeye cyane, kuko murazi yuko ata muyagankuba nta terambere rishoboka, kandi iterambere n'umuyagankuba. Hanyuma igihe nashika hano mu kwezi kwa mbere, hanyuma mu kwezi kwa kabiri tariki 27 z'ukwezi kwa kabiri muri umwaka wa 2024, niho n'icyubahiro umukuru wa kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden anyakiriye, yambwiye ati turagomba gufasha cyane muri Afurika na cyane cyane Burundi mu bijyanye n'umuyagankuba, aho twifuza yuko ibihugu nka byose byoronka umuyagankuba. Ati Burundi rero tukaba twifuza ko uronka umuyagankuba ukwiye kandi igihugu cyose. Aho rero je naciye mbere aho nyene ntangura gukorana n'amashyirahamwe atandukanye. Hari ishyirahamwe rero risanzwe ryo riko rirakorana na Power Africa muri ibyo gufasha kugira ngo umuyagankuba ukwiye mu gihugu cyose. Iryo shyirahamwe ryahora ryitwa Virunga Power, ubu mugabo ryarahinduye izina ryitwa Anzana Electric Group mu rurimi rw'icyongereza, rirongowe n'umunyamerika yitwa Brian. Ubu rero yarakoze ibintu bikomeye cyane mu Burundi, hanyuma arashobora kugira ibintu byo kundira uburyo kugira ngo ibyo bikorwa bizoshoboke byo gufasha kugira umuyagankuba mu Burundi ube wakwiye igihugu cyose mu myaka 7. Murashaka kutubwira aho icyo gikorwa kigeze ubu? Kiri mu ntango, kiri hagati cyane, kiriko kiraherahezo? Ubu nuvuga ko kiri mu ntango, kuko urabona ibikorwa byaciye bikomera byabaye byo kwegeranya uburyo, aho n'umushikiranganje arabe iby'umuyagankuba yaje hano, turagendera ibigo bijara iby'umuyagankuba nko muri Dominion Energy aho muri Virginia, ni izindi leta yagendeyemo.
hanyuma barashoboye kwegeranya uburyo biciye kuri iyo shirahamwe rirongowe n'uwo munyamerika uburyo bungana n'ibihumbi miliyoni amajana y'amadolari. Ubu rero ibikorwa aho bigeze baratanguye ibikorwa ivyo twokwita vy'ibanze aho abahinga cyangwa mu gifaransa aba engineer bariko barakora. Hariho n'ishyirahamwe ryitwa Tech ry'abanyamerika ryaragiye yazunguruka mu Burundi barabona uko ibintu byifashe n'ingene ibikorwa bigiye kuzobikora. Bahindukiye barangendeye nyine barambwira bati twahuye ibikorwa bishobora kuzogenda neza uko bimeze. Urumva rero ibikorwa biracyari ku mpamvu ishyirahamwe rirabe rya engineering ryitwa Tech ririko riragerageza gukora, hanyuma ryambwiye ko mu myaka bagiye gutangura kandi izomara Burundi imyaka ibiri kugira ngo bategure neza ku buryo umuyaga nk'uzoshika mu Burundi ku mitumba yose atanamwe hasigaye. Mu gihe ivyo bizoba vyashizwe mu ngiro akarusho ku Burundi nibaza kazoba rakaye nuko nabitangwe ndabivuga. Urumva Frederic hamwe ivyo bigiye mu ngira akarusho ku Burundi kazoba gakomeye cyane. Ni ukuvuga ko tuzoba turiko turashikira yambona kazoza nyine icyubahiro umukuru w'igihugu Burundi buriko uraja imbere cyane mu by'ubutunzi mu 2040 Burundi buteye imbere mu 2060. Kukumva nkuko natangwe ndabivuga atamuyaga nkuba iterambere ntishoboka, ibintu byose bishoboka hariyo umuyaga nkuba niho bijya byose twibaza bishoboka. Rero hamwe ibyo bikunze kandi biteza gukunda kuko uburyo numva biramaze kwegeranywa kandi hariho gushaka hagati ya leta n'ishyirahamwe iryo Anzana Electric Group bashize ishyirahamwe bijya twita PPP biraba yitwa Wiza Power anjye ikurikirana ivyo bintu. Urumva rero ko ibikorwa bigize heza kandi icyo tuzoshira kuri ikintu gikomeye kugira ngo iterambere rishoboke mu gihugu. Hoba hari ibindi bisata leta z'umwe za Amerika zitekanya gukorana n'u Burundi? Ego nkuko bivuze icyo gihe naga makete twaravuganye n'umukuru w'igihugu turavugana ko hari ibikorwa byinshi bitandukanye tuzo gukorana, hanyuma dusanzwe Amerika hari ibyo dukorana ngabo twifuza ko twukungura cyane ibyo twokorana byaba bijanye n'amagara y'abantu, byaba ari bijanye no kunguruza abantu, byaba ari bijanye n'ibi bigezweho by'ubuhinga bwa none. Ubunye bavuga intelligence artificielle mu Faransa, ivyo twokwita iterambere rigezweho, ibi by'ubuhinga ngurukana bumenyi twifuza ko byutera bije imbere. Ari byo tumaze gutangura n'ibintu bijanye na internet na twifuza yuko byuje imbere kuko umuyaga umaze kuboneka, internet ikaboneka, ibintu byogenda neza. Ibyo byose ibikorwa leta zunze ubumwe za Amerika zitanguye turiko turakorana kandi twifuza yuko bose twoshira ingufu hamwe kugira ngo kuko iki gihugu urabona cyamaze gutera imbere mu bintu bijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi. Twaba twifuza yuko tuzobandanya dukorana kandi nk'uko nabivuze n'uyu mupfasoni nakiriye nawe yarabigarutse karavuga ati twifuza ko mu bijanye na digitalization twugira icyo dufasha, bijanye na healthcare twugira icyo dufasha cyane transportation. Ambassadeur Jean Bosco Barege murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio Ijwi y'Amerika. Ndabashimiye nanje kubona murusa akanya ko kumvugisha kugira ngo icyo mvuze byerekeye iterambere ry'igihugu. Ijwi ry'Amerika turacyari mu Burundi. Gusana imihanda yo mu mujyi wa Bujumbura byari bimaze iminsi byaratangiye gukorwa na sosiyete yitwa ARB byarahagaze. Umunyamakuru Thierry Vendayishimiye aracukumbura aho ingorane ziri. Nkuko byibonekeza mu mabarabara atandukanye agize igisagara ca Bujumbura, yaba yari mu kaburimbo ndetse n'ayivu yagiye yononekara mu bihe bitandukanye. Ababijejwe bateba kubikurikirana mu gihe ca vuba nkuko abanyagihugu bahaba babisigura. Mu misi heze amwe muri ayo mabarabara yaratanguye gusanurwa mu makariti yarimwo Gihosha, Nyakabiga, Kinama, Kinindo n'ahandi. Yamara haciye imisi mike ivyo bikorwa bitanguye byarahagaze. Abanyagihugu bahaba bari bizeye ko imvura igiye gutasura izogera hasi amabarabara yabo yasubiye kugarukana isura nziza. Icizere kikaba carasubiye inyuma nkuko bavyiganiye abakunzi bacu. Akarorero n'abanyagihugu bo muri zone Gihosha baba hegereye ibarabara ryari ko rirasanurwa, aho bari batanguye guca imifurege itwara amazi ndetse banayubaka mu buryo bugezweho. Kuri ubu iyo mifurege ikaba yasamye kuko ibikorwa byahagaze nkuko babivuga. Abene gihugu dufise amakenga kubera ko tubona imvura igiye gutasura. Amazi aca ngahani menshi
cyane kandi babona ko bari bamaze no kuhimba. Ikindi bavuga ni uko imvura igiye gutasura ishobora gusambura amazu yegereye aho ibyo bikorwa byo gusanura amabarabara byari byatanguye gukorwa. Dufite amakenga yuko nk'aya mazu yegereye kuri imifurege ishobora no gukoroka zigatembagara. Vyongeye n'abanyagihugu bari bafise imodoka bataha mu mihana yo muri ako gace ka Gihosha ngo ntiborohewe kuko bataronka aho bazicisha. Hariho n'imiryango myinshi yabitse amamodoka bivanye n'uko ibiraro byinjira mu mpangu babikuyeho muga bitahavuye bisubizwaho imodoka bazibitsa mu yindi mihana. Muri iki gihe imvura igiye gutasura abanyagihugu bavuga ko hamwe imvura yosanga ibyo bikorwa bitaraherahezwa ko baragahombo ku gihugu kuko n'ibikorwa byari bimaze gukorwa byoca bisambuka. Agahombo ni kanini cyane kuko murabona hagiye uburyo bwinshi muri rino barabara. Bivu byaje hano, imashini zakoze, abakozi bakoze, n'uburyo bwasohotse, leta rero ikacihahombera. Kuri ibyo bibazo bijanye no guhagarika ibikorwa byo gusanura amabarabara, umuyobozi mukuru atwara ikigo ARB kijejwe kubaka amabarabara, Engineer Colonel Constantin Bigirimana avuga ko imvo zatumye ibikorwa bitabandanya ziri mu buryo bw'ibikoresho bwabuze. Ico kibazo turakizi, mu minsi heze twaragerageje kugira ngo tunyarutse ibikorwa ariko igitoro cyaradukehanye. Mwumva ko imashini dukoresha n'amakamyo dukoresha si make kugira ngo twegeranye ibyangombwa, ariko kumwitwarariko dufise w'ibyo bibazo by'abene igihugu n'ibiganiro twagiranye n'abajejwe gutanga ibitoro, turizera yuko mu minsi ya vuba ibishoboka tuba twabikoze. Ikindi Engineer Constantin Bigirimana avuga nuko habayeho n'ikibazo c'ibura gisima yifashishwa cyane mu kubaka ikaburimbo n'amabuye bikoreshwa mu kubaka amabarabara. Mu minsi heze umurindi wari munini twariko dukorako, ariko ibikoresho harimo cyane cyane ikaburimbo dukoresha n'isima. Tugatanga amasoko ku bazoyizana, mugabo batanga amasoko kubera ko igiciro gihinduka ku munsi turiko turayaga n'abantu basanzwe bazana isima bayikuye hanze, hakabamo najya amabuye yirabura twita konkashe cyaraduherayo, ijanye najya amabuye bita konkashe aho twahora tuyakura muri ishyirahamwe ry'abashinwa canke tukayagura muri Sojeya. Ubu rero ko twasanze nabo bayikeneye mu bikorwa bariko barakora, byaratugoye kugira ngo turonke. Engineer Constantin Bigirimana arongoye ikigo ARB yizeza abanyagihugu ko hari biriko birakogwa bityo ibikorwa bikazosubira gutangura mu gihe ca vuba. Ibibazo twagize simbo zatuvuyeko mpereye kuri ico c'igitoro n'ibi vy'amasima, ndabahumuriza yuko muri no minsi ibikoresho byabonetse. Ikaburimbo no munsi turafise amatona 420 hamwe tuyafise muri kino kigo cacu muri ARB, uvuga ibinogo byari bisigaye muri kino gisagara ca Bujumbura. Turashobora gutangura mu ndwiza gusubira kubihoma. Ikaburimbo dufise irakwiye izokora ngaha, duhiriwe duhishije. ARB iheruka kuronka central do konkasage yayo, turizera yuko tugiye kuronka umuti urama. Ibikorwa byo gusanura amabarabara ntibyari byatanguye mu gisagara ca Bujumbura gusa, no mu ntara hagati ibyo bikorwa byari byatanguye ariko naho birahagarara kubera ibyo bibazo bijanye n'ibura ry'igitoro, imashini zikoresha n'ibindi. Ikigo ARB kimenyesha ko naho nyene bizoca bitangura co kimwe n'ahandi ibikoresho bimaze kuboneka mu misi ya vuba. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.